Mwaramutse abandi mwiriwe kaze muri kino kiganiro mwateguriwe n'ishyirahamwe Fokode. Kuri uyu wa munani imyandagaro tuza gushimikira kuri leta nshasha iheruka gushingwa mu gihe igihugu cugarijwe n'ibibazo umurengera. Abashikiranganji 11 kuri 15 bahahora barakuwe hagenwa abashasha nkuko vyagenze ku nama nshingamateka yamutse ku matora yavuzwemwo ubusuma bukabije. Leta nshasha nayo nyene igizwe n'abanywanyi ba CNDD FDD. Mbega none hoba harurukiza abarundi biteze kubagize iyo leta nshasha? Abagenwe batandukaniye he n'abakuwe? Abo bagenwe bo bari bakwiye kwibanda ku bibazo ibihe kugira ngo abarundi bave mu marira barimwo, amarira aturukana cane cane ku bibazo vy'ubutunzi. Ngibi bimwe mu bibazo tugiye guca hirya no hino mu kiganiro cyo kuri uno musi. Kuri mikro Gilbert Niyonkuru na Alice Hakizimana ari nawe agira babwire abatumire dufise kuri uno musi n'ingene ikiganiro gitunganijwe. Alice, nimba munyumva mwiriwe nakaze muri kino kiganiro. Mwiriwe Gilbert, mwiriwe n'abariko baradukurikirana bose. Nkuko waje kubivuga uno munsi tuzakuba turi kumwe n'abatumire batatu. Umutumire wa mbere ni Pacifique Ninahazwe arongoye ishiramwe Fokode. Pacifique Ninahazwe, kaze muri kino kiganiro. Murakoze, ndabaramukije abadusangiye ikiganiro n'abaza kugikurikirana bose. Murakoze. Umutumire agira kabiri ni Professeur Jean Ndenzako, yahoze yigisha mu gisata c'ubutunzi muri kaminuza y'u Burundi mbere no muri kaminuza yo mu Rwanda. Professeur Ndenzako, turabaye mwiriwe, kaze muri kino kiganiro. Professeur Ndenzako, ngira mukugurura akamikro kanyu karamutsa abariko baradukurikira. Sorry sinabibonye. Yego mwiriwe mwese abadusanga ikiganiro n'abariko baratwumviriza. Kaze muri kino kiganiro. Umutumire aza kubagira gatatu ni Professeur Atanaze Karayenga, umumenyesha makuru yigenga, akaba mbere no mu nararibonye z'abamenyesha makuru b'abarundi. Ngira ngo mukanya aza kuduga nawe nyene aze kuramutsa abariko baradukurikirana dushobore kubana muri kino kiganiro. Nkuko mugenzanije Gilbert Niyonkuru yabivuze, rero kino kiganiro kiza kuba gifise ibice bitatu. Mu gice ca mbere kiza kumara isaha, tuza guha ijambo abatumire bacu baze kudufasha kugira umwihwezo w'iyi leta nshasha iherutse gushingwa. Mu gice ca kabiri naco nyene kiza kumara isaha, tuza guha akarya bariko baradukurikirana kugira ngo babaze ibibazo abatumire, eka mbere banashobore kunganira guterera ivyiyumviro muri kino kiganiro. Mu gice ca gatatu ari naco ca nyuma kiza kumara iminota 30 gusa, abatumire bacu baza kurangiza bagira intererano kucokorwa ku tunenge tuzoba twabonetse mu vyashikirijwe n'abafashe ijambo batandukanye. Tubibutse ko kino kiganiro muriko muragikurikirana ikibiriraho ku mihora ngurukana bumenyi ya X, Facebook na YouTube vya Fokode. Mugenzi wacu Jerome Kazabukeye niwe ari mu buhinga bw'ivyuma ariko aradufasha kugira ngo amajwi abashikire kuri izo mbuga zitandukanye. Ikiganiro gihagarikiwe na mugenzi wacu Gorodiano Niyungeko. Gilbert, turashobora kwinjira mu kiganiro nyezina. Murakoze Alice Hakizimana. Nibutse bariko badukurikira ko umutumire agira gatatu ndamubona ku murongo. Professeur Atanaze Karayenga, mwiriwe nimba muriko muranyumva? Sinzi, ngira kumbure nabona umenga turi kumwe ku murongo, ngira mukanya baradufasha. Muranyumva Professeur Karayenga? Ndabahaye mwiriwe nimba muriko muranyumva. Kumbure ko ngira haracari ibitugoye ndabumva nabi cane, ndabumva bishwangaraye, ndabumva biza kurikirana neza, mugabo ndahwisha mugabo sivyiza rwose, ndabumva cane. Mwiriwe neza cane, mwiriwe nabo dusangiye ikiyago, nabo dusangiye urugendo. Ego, ngira kumbure mwoshobora gusohoka mukagaruka kwinjira gushasha kugira ngo amajwi bishobora gushika, birakunda gushika. Mwomera nk'abasohotse mukasubira kwinjira gushasha kugira ngo tubaduze gushasha, kumbure ico kibazo c'amajwi cyo kemuka. Reka mukunindira ko tubishira ku murongo, tuhere kwa Pacifique Ninahazwe. Leta nshasha iheruka gushingwa, abashikiranganji bamwe barakuwe, hazamwo bashasha, hari n'abandi bagumyemwo muri leta. Muri Fokode mbega mwarashimishijwe
n'iyo leta nshasha uko yatowe, ni igiki nimba mutashimye cyo bari gishasha ku vyo mwari mwiteze? ego murakoze. Sinzi ko twoshobora kuvuga ngo hariho icyo twari twiteze, icyo kiragoye, gusa umuntu arashobora kugira icyo avuze ku byo yabonye. Nayo ubundi muri rusange nta kintu kinini numva tuba twiteze ku ngingo ziriko zirafatwa muri kino gihe. Icabonetse cya mbere nuko vyari vyitezwe. Bwa mbere bwo nuko Gervais Ndirakobuca yavuye mu mabanga y'umushikiranganji wa mbere. Hari haciye igihe kitari gito avuga ko ashobora gukurwa, handi agakekwa ko ashobora no gutanga imihoho. Haravuzwe cyane ingene imigenderanire yabe n'umukuru w'igihugu, mbere n'umupfasoni w'umukuru w'igihugu yateye imera nabi. Ibyo rero bikaba ata n'umwe byatangaje kubona baronse akaryo keza nyuma y'amatora guca bahindura umushikiranganji wa mbere, bakanaronka n'ingene burasohoka neza atamaramajwe ibi byo kucamujana mu nama nkenguzamateka. Ku bijyanye n'abandi bashikiranganji, duhere ku uwamusubiriye aje kuba umushikiranganji wa mbere. Si umuntu mushasha, yari asanzwe ari muri leta, yari amazemwo amezi indwi ari umushikiranganji ajejwe iby'ubutunzi bw'igiga ca leta, Nestor Ntahontuye. Abarundi bari bamuzi ku bintu bike cyane muri ayo mezi make yari amaze. Yatanguye kuvuga cyane ariko aravuga ko adashobora guha amakuru ibinyamakuru byigenga. Ibyari byatangaje benshi kuva mu gihe cya none umushikiranganji yemanga ko adashobora gutanga amakuru. Hanyuma igikorwa gihambaye yari amaze gukora kwari ugushinga uburyo leta izokoresha muri uyu mwaka 2005 gushika muri 2006 ibyo bita budget general de l'etat. Hanyuma umuntu aravye iryo tegeko yashoboye gutoza rijyanye n'amafaranga leta izokoresha, mu bintu vyabonetsemwo ku ruhande rumwe n'amakori yagwijijwe ku banyagihugu bato bato, ubona hariho amakori menshi yagiye arabashirwako. Ku rundi ruhande naho n'ingene hadugijwe amafaranga leta izokoresha bimwe mu bisata biboneka byadugirijwe amafaranga, bikaba nk'igisata c'ibiro by'umukuru w'igihugu. Nko ngaho uravye nk'umwaka w'imbere, igisata c'umukuru w'igihugu cari cahawe amafaranga agera ku miliyaridi 70, ariko muri bije nshasha amafaranga azokoreshwa n'ibiro by'umukuru w'igihugu acaja kuyashika imiliyaridi 121 zirenga gato. Ukaca wumva ko bongereje ko nk'imiliyaridi 50 mu yazokoreshwa n'umukuru n'ibiro by'umukuru w'igihugu gusa. Hakaba nko ngaho amafaranga amwe agoye no gutahura, nuko haratangura nk'amafaranga yitwa ko ari aya intendance akoreshwa nko mu gusuma ku mukuru w'igihugu. Twagiye tubona ingene aya mafaranga yagiye aduga kuva muri 2023 arava ku miliyoni 300, mu nyuma baraduza agira 350, mu nyuma bagira miliyoni 720. Abantu bagira bati umukuru w'igihugu asumisha miliyoni 2 ku munsi. Ubu rero ukazubona kandi baciye bashira ku miliyaridi miliyoni 20 bizana miliyoni 3 ku munsi. Ukabona ayo mafaranga ingene aguma adugiwe atari ko bigenda nko kucegera ku mushikiranganji wa mbere. Ukibaza igituma ku mukuru w'igihugu ariho haguma haduga ayo mahera. Hari amafaranga bamuhaye miliyaridi 15 ngo yo kubaka ngo inyubakwa zimwe zimwe bita ngo zifise akamaro ngo communautaire. Umuntu akibaza igituma ibiro by'umukuru w'igihugu ari byo vyoba vyubakisha amazu
kandi hariho ubushikiranganji bujejwe ivy'inyubako, ukabona bamudugirije amafaranga bita ngo appui aux bonnes initiatives, yavuye ku miliyaridi 5 akaja ku miliyaridi 9. Umuntu akiyumvira ayo mafaranga yamakora ibiki. Ndibuka kera hakiri Petero Nkurunziza ko ari amafaranga yatera kenshi mu nama nshingamateka, ico gihe bamuha miliyaridi 2, urumva ageze kuri 9, ayaha bande akora ibiki. Rero ugiye kuraba umushikiranganje wa mbere aje aboneka nk'umuntu umenga arahembwe, ashimiwe kuri ivyo yarahejeje gukora ku rugo rw'umukuru w'igihugu. Ibiro vy'umupfasoni n'umukuru w'igihugu vyaradugirijwe amahera bikoresha. Wumva umengo azoba aje ari umushikiranganje wa mbere, nkoresha ijambo ry'igifaransa ngo ari sumi, umushikiranganje wa mbere yubaha cyane umukuru w'igihugu, umukinagizwa w'umukuru w'igihugu, kurusha uko byari bimeze ku bahavuye General Bunyoni na Gervain Nderakobuca. Vyageraho bavuga ko bashobora kuba bameze nk'abashobora guharira canke bahangana buhoro buhoro n'umukuru w'igihugu. Ku bandi bashikiranganje rero umuntu agiye nyaruka, wavuzwe cyane ni nk'umushikiranganje mushasha wo kwivuna abansi. Uyu yari mu bashikiranganje nka 5 ba mbere bahora bidogerwa cyane, ibisata bari bajejwe byafatwa ko umengo barananiwe. Aho hari uyu Marie Chantal Nijimbere yatwara ivy'ubudandaji, uravye ingene yagiye ashinga ibiciro bikamunanira kubishira mu ngiro, afashe ingingo nyinshi. Karaba ingene ibiciro vyaduze ku rugero rurengeje, karaba yari umushikiranganje bose bafata bati uyu mukenyezi asa n'uwananiwe. Kandi umuravye kuva mu ntango uri umushikiranganje, bishoboka ko ari nawe wenyene yatanguranye na Ndayishimiye akiri muri leta. Mu ntango yaje yahora ari umukontable mw'ishirahamwe, ashika agiga umushikiranganje wo kumenyesha amakuru, bitumvikana, ntiyarazwi muri politike. Ico gisata bari bamuhaye nta na hamwe yaboneka yari yaranagikozemwo. Ava muri ico caja aho muri commerce yahora, biba uko vyahora bimeze. Ubu naho adugijwe kuba umushikiranganje wo kwivuna abansi, agira kabiri mu rutonde rw'abashikiranganje. Kamenga hashimiwe umuntu yananiwe, kuko hari hamuri kwiyo myidogo myinshi. Sinzi ko Pacifique yoba ariko aratwumva, ariko numva umenga amajwi yiwe yagiye. Avuga ko yari umuavoka, yari muri Conseil supérieur de la magistrature. Pacifique, sinzi ko muriko muratwumva, twumva ijwi ririko riragenda, sinzi ko muriko muratwumva. Unyumva? Amajwi yanyu yari yagiye muriko murasigura ibijanye n'umushikiranganje wo kwivuna abansi mushasha, sinzi ko mwosubiramwo aho mwari mugeze. Nuko ntazi aho nagarukiye, ariko reka subiremwo. Umushikiranganje wo kwivuna abansi navuze ko yari yatanguye kwinjira, niwe mushikiranganje wenyene yatanguranye na Evariste Ndayishimiye akiri muri leta. Uyu mushikiranganje nagize nti imbere akinjira muri leta ntiyari umuntu azwi mu banyapolitike. Hanyuma yaje ava mw'ishirahamwe ryo muri société civile, ari umukontable. Ava ngaho agirwa umushikiranganje wo kumenyesha amakuru, aho abantu bashobora kugira bati none kontable yadutse gutaba wo kumenyesha amakuru atigeze akora muri ico gisata. Aho ntiyatevyeyo, ashirwa muri commerce. Navuze ingene ibintu vyateye biyangara mu kiringo ciwe, ari mu bashikiranganje bidogerwa cyane ko ataco bashoboye, ataco bashobora kwerekana bamaze. None ubu naho niwe aciye aduzwa, hawe kwivuna abansi, agira kabiri mu rutonde rw'abashikiranganje. Umenga arahembwe, umenga arashimiwe. Ari naco gituma uyu mushikiranganje benshi ubona muvuga ko badatahura ingene uyu muntu yadugijwe kuri urwo rugero. Ariko igishasha conyene kikaba ko ari ubwa mbere mu Burundi turonse umukenyezi abaye umushikiranganje wo kwivuna abansi. Novuga undi mushikiranganje yavuzwe ko cyane ni umushikiranganje mushasha w'imigenderanire y'u Burundi n'amakungu, Edouard Bizimana. Uyu ni umushikiranganje yahora aboneka cyane ku mbuga ngurukana bumenyi, yakunda kuba ariko arishurana nabi n'abantu. Tweho nko mw'ishirahamwe Focode yavuze ngo turi une organisation satanique, no kuvuga ishirahamwe ngo rya shetani. Ni umushikiranganje wabona yirirwa aratukana n'umushikiranganje, atuka umushikiranganje
w'imigenderanire mu gihugu cy'u Rwanda, umushikiranganji abonekamwo imvugo z'amacakubiri zimwe zikomeye cyane, kuko yatuka nk'umushikiranganji Olivier Nduhungirehe w'u Rwanda, amwagiriza ko yoba ari umuhutu yagiye kwigurisha bagakorera abatutsi, ibintu imvugo wumva ziteye isoni ku muntu yoba yohabwa amabanga yo hejuru gutyo. Jewe n'umushikiranganji ntanatangaye, ibyo ndabibonye kuko twigeze guhura muri 2014 aserukira Uburundi mu Budagi mu nama. Icyo gihe ibyo namwumvisemwo byari biteye ubwoba, sintangara mbonye ibi bintu yari amaze iminsi abandanya kwandika. Undi mushikiranganji aboneka ni uw'intwari yo hagati mu gihugu, uyu nta byinshi cyane azwi ko yamaze igihe kitari gito akora mu biro by'umukuru w'igihugu nka chef de cabinet. Mu minsi iheze yavuga ko ari we yoshobora kuba umukuru w'inama nshingamateka, bihava birapfa, umburengira kwabaye kumushumbusha mu kumuha ico kibanza mu rutonde rw'abashikiranganji ari waca atangura. Uwundi muntu aboneka yavuzwe ko cyane n'umushikiranganji w'abakozi ba leta, Lieutenant General Gabriel Nizigama batazira Tibia. Uyu yari yakuwe muri Nyakanga 2022 aho yari umunyamabanga mwishikira mu biro by'umukuru w'igihugu chef de cabinet civil. Wibuka ko yakuriwe rimwe na General Arengiyome Bunyoni yari umushikiranganji wa mbere. Bano bantu bagirijwe ibintu by'ubusuma bukomeye, bagirizwa ko bafise uruhara mu ngorane z'ubutunzi zari mu gihugu. Yari umushikiranganji, yari ico gihe chef de cabinet, yari afise inguvu, yagaba banki nkuru y'igihugu, abagaba iperereza, amafaranga akoreshwa mu iperereza. Umushikiranganji yaboneka ariko arubaka ibintu bikomeye cyane iwabo, ibintu by'amafaranga menshi. Umuntu avuga ko yakubiswe umunsi akugwa ngo agiye gusubira gutora amafaranga yo bari yashyize mu biro. Rero benshi bakibaza impamvu we watahanywe nk'uko General Bunyoni yahavuye ahanwa, ahubwo aciye agaruka agashimirwa. Bamwe bagira bati nikimenyane kuko we yoba ari inshuti y'umukuru w'igihugu, ariko kandi bica byica icyizere kumbure nimba hoba hariho abantu bakigifise ko intwari igiye kurwanya ibyo kurya ibiturire, kuko wavuzwe ko ibintu nk'ibyo akaca aduzwa kandi gushasha atigeze acishwa no mu butungane ngo yisigure, bitera amakenga. Abandi bashikiranganji ubona benshi n'abantu menga n'abahinga batari bazwi cyane mu bya politike, ubona abantu menga bahamagariwe nyene ibyo bari basanzwe bakoramwo. Umushikiranganji mushasha w'igiga ca leta yahora ari mu biro by'umukuru w'igihugu, avuga ko ari we yakoze yambona kazoza umukuru w'igihugu akunda kuvuga. Umushikiranganji w'imenyeshamakuru asanzwe ari umenyeshamakuru Gabi Bugaga, umushikiranganji yagiye mu by'ibikorwa bya leta ari umu engineer yahora abikoramwo, n'abandi urabona ko hari ibisata bisa n'ibyo bahora bakora, ariko ata kintu kinini abantu babaziko. Norangiza ngira nti ni leta ifise igihushane, kuko uravye amatora aheze kumviriza ivy'umukuru w'igihugu yari yavuze, aho yagira ati bihaye amajwi ashika hafi 100%. Umukuru w'igihugu akavuga ko abarundi bashimye ingene leta yakoze, ku buryo bose bahavuye bafata ingendo yo kuja ngo inyuma y'umugambi umwe, bose avuga ko basigara abasende FTD. Rero uravye ingene leta nayo ishinzwe ubona umenga irahanywe iyahahora yo kwandira ko buca, aho bashikiranganji bahindurwa ku rugero rurenga 73%, cizemo ndira ko buca baca 75%. Ari leta yoba itsinda amatora ku rugero rw'100%, ziba bigoye ko leta itsinda ariyo ubwo nyene ikihanwa. Ico nticumvikana. Yo muri ivyo bibiri hariho aho yatubeshe, kanatsinda abarundi bo iyo leta yahahora bayifata ko ari leta itagira inyishu ku bibazo bafise, ari leta yananiwe. Ivyo nivyo bica vyumvikana iyo leta iciyihanwa, mu gihe bitokumvikana ko leta yakoze ibitangaza igashimwa n'abarundi bose yohanwa ku rugero rungana gutyo. Mbona hariho igihushane ku vyavuzwe bivuye mu matora n'ingene leta iciyihanwa. Murakoze Pacifique Ntahazwe. Professeur Jean Ndenzako, Pacifique Ntahazwe arahejeje kuvuga ibitari bike ku bijanye n'iyi leta iherutse gushirwaho. Ikibazo ni ca kindi, yagarutse ku bijanye na bamwe mu bashikiranganji basa n'abananiwe mu bushikiranganji bahoramo, cane cane uwerekeye ivyerekeye ivy'ubutunzi, mugabo bagahabwa ubundi bushikiranganji bukomeye. Mwebwe muri rusangi iyi leta mwayakiriye gute, muyivuga kwiki?
urakoze. Pacifique yavuze ibitari bike sindabigaruka ku mugabo. Ikintu nari niteze, simuga byinshi, nari niteze yuko agatima ko guha akazi abantu b'inshuti n'abagenzi b'inshuti n'abantu bo mu miryango kagabanuka, hanyuma bakazana plus d'inclusion, kuko nico cyonyine kizotuma abantu bose bisanga ko batwaye neza. Ngarutse rero kuri kusho niteze, niteze nuko l'administration va rationaliser. Nk'uyu mu premier ministre signale ya mbere yatanze sana murasira pa, kuko uravye decret ya mbere canke mu za mbere basinye ni chef du protocole adjoint n'abakonseiller batandatu muri intendance. Ndumva ko gatima ko l'intendance ubu niyo priorité umushikiranganje wa mbere na president basinya decret. Abo bakonseiller ba intendance batandatu simbona igituma bakonseiller ba intendance simbona par rapport y'ibintu ingorane dufise iza kuzana. Hariho conseiller chargé des services du protocole, conseiller chargé de l'administration, conseiller chargé de la logistique, conseil. Donc uravye amatitre yose arasa niyo decret nibaze yatanguye logistique, administration, service de l'intendance, abantu batandatu. Je nzi ko bahera sur le premier décret bazana des équipes techniques sectorielles batangura kwiyumvira amadossier ingorane dufise. Na poseje un petit diagnostic i problème dufise ngaho mu kanya ndaje guposa n'ikindi sur les priorités du gouvernement. Ariko abantu batandatu ba protocole ku mu ministre ya finance azi les problèmes budgétaires dufise, sinzi ko bahera sur des conseillers sur la communication économique, sur la macroéconomie, les équipes sectorielles renforcées. S'il fallait changer les gens, kuko urabona ko kwadresi izi problème z'ubutunzi ntituzozigira n'abakonseiller ba logistique n'abantu bagira mwaje kuraba iyo decret nuko ingene ivuga na ishusho ntaye niteze ko bazohindura bakazana abantu nyene bashobora kugira des dossiers tuzojana mu babayeur n'aba partenaires tuko augmenter le niveau qualitatif des discussions n'aba partenaires ko turabikeneye. Ntituzokubaka infrastructure avec la taxation locale ibishoboka, on est tabou. Ico rero cyo guhakaza abantu babagenzi niki uravye umwe wese muri conseil des sages ugafata bajya 13 ukadiviza par 2 urashobora kubona kiyame niki kuzana abantu rero badafite même dénominateur ugateranya abantu bazi ibiharuro urazi nta somo ushobora kuronka. Ngarutse kuri mwe mushikanganje ni nabanje peut-être nja kuvuga wenyene namwanditse ko cyane kuri Twitter ngaha du commerce ko bamuha défense ivyo ntavyo nzi mugabo ko aguma muri gouvernement ne de mon point de vue n'igishima ka 20 de mon point de vue la capacité de résoudre les problèmes. Abantu baramwidogeye baridoga mugabo ntibari bazi ko bamutumye ibintu bidashoboka. Nta mushikiranganje numwe naho yabavuye kwiga he nafse experience bubwira ngo uzane contrat de prix en matière de pénurie cyangwa bakugwire ngo contrôle une inflation causée par des politiques monétaires expansionnistes, la banque centrale, etc. Hama uwe ngo bakubwire ngo uze gukontrola une inflation, il n'a pas les instruments pour contrôler l'inflation. Ivyo rero ni abantu rimwe batuma ibintu bidashoboka umuntu hama agasa n'uvyemeye mbwa akabitorera inyishu. Bavuze ngo contrôler des prix, uwe contrôler prix gute alors que l'inflation est générée par les déficits budgétaires, l'inflation est générée par les politiques monétaires expansionnistes de la banque centrale. Abantu bateye inflation ntibari kugaruka ngo bamubwire ngo na contrôler les prix, ni impossible. Mugabo je pense qu'il a été intelligente azana ico bita les prix plafonds, les prix planchers, c'est-à-dire donner une fausse solution à un problème insoluble. Urabona abantu baciye banabiheba ntibasubiye kubivuga mugabo déjà été content ko bagira ordonnance ngo bakontrola les prix. Bijya rero nibaza ko umuntu agutuma ibintu bidashoboka kandi abona ko bidashoboka mu nyuma ntashobora kugaruka ngo kwidogere umuntu wabikoze. Je nasanze ari umudamu afite ni capacité de solution des problèmes naravyaritse ko cyane muri iyi minsi. Hanyuma kuba muha défense auprès de ntavyo nzi ko aguma muri gouvernement ndibaza ko je ne pense pas qu'il ait échoué ko bamuha akazi kadashoboka. La preuve na ministère barayikuye ubu bayijanye mu kintu un peu hétéroclite comme ça ntibazosubira kubwira umuntu ngo bifocaliser sur ça. Peut-être icya gatatu arico mpereza ko
nari nzi ko iyi guverinoma izana un focus important sur l'emploi. Ikibazo cy'akazi bagumye bakinwaya dans la fonction publique et le travail yabagira, nibaza ko nta gishasha kiriho ko gérer la fonction publique ni nk'abo muri intendance, si ibintu birebire cyane. Par contre, la réflexion sur l'emploi qui doit être au centre des politiques macroéconomiques ni ikibazo gikomeye cyane, kuko abantu baheze ishuri kuva muri 2010 75% nta kazi baronka, n'abakaronka ni sous-emploi, l'histoire du paillage et tout ça, le programme style bavuga. La question de l'emploi yari ikwiye, sinzi ngene bari kuvyita mugabo, je ne vois pas comment muri structure actuelle l'emploi izoba au centre. Icanyuma iyi tendance yuko ibintu vyose vyanse babishira muri presidence, n'ivyo babona umenga vyakunze bashira muri presidence, ngo payeje igiye muri presidence, ngo ikibi igiye muri presidence, berebe muri presidence, ndarakubwira kwako mu ma proposition akagatima, kuko umenga la presidence nta n'abakozi bafise experience benshi, n'abagenzi bazanye bamwe badutukara fois passé, nta capacité aujourd'hui y'aba conseillers sectoriels fort mu madomaine amwe bariho, de façon ko ibintu vyose ujana muri presidence vyane la fois passé yavuze ngo ministère ndashaka kwishira muri presidence, ngo byose ndashaka kwishira muri presidence. Ico rero kintu cyo kuzana en cabinet umenga n'abantu bazoja baradepana de la presidence, ico nibaze ko kitari kubandanya. Reka ngeze ngaho turasubira hanyuma. Yego murakoze cyane. Sinzi ko peut-être akantu kamwe sur les affaires étrangères niko nenda kibagiye, ni très important, kuko tubandanije muri la diplomatie belliqueuse des insultes nkujya bazanye twarandikaniye gatoyi, bon moi il m'a pas insulté, namwe explicite naravyumvise kandi il ne m'a même pas bloqué comme son prédécesseur. Mugabo la diplomatie belliqueuse c'est un mauvais signal, kuko mu Gifaransa bavuga c'est de tomber do cari dans cela, l'expression très connue du mythe de Sisyphe. La diplomatie belliqueuse ibwiza guhagarara, kuko nta coopération internationale monétaire financière n'umuntu aza gutuka abantu kandi ari partenaire. Ico ni kintu, je pense que le choix de continuer la diplomatie belliqueuse nkujya ahora naho yari yagabanije par rapport à 2015, ico ni kibazo ngejeje. Murakoze cyane. Sinzi yuko Professeur Karayenga ariko aratwumva, nimba ariko aratwumva yogerageza gukora kuri mikro agasaba ijambo kugira ngo dushobore kumuha ijambo, kuko turabona aduga amanuka ariko kandi akatubwira yuko ariko aratwumva. Ngira mu kanya nimba ariko aratwumva araza kubikora. Pacifique Nahazwe, kumbure ko hari ibyo twabonye vyasohotse vyashizwe ahabona nk'abagenywe bashasha mu mabanga, ariko kumbure mwebwe mukunze kuronka amakuru yo mwibanga, hari ibindi tutamenye bajya bagiyeho bahiswemwo gute ku bandi, abandi twari tuzi tumenyereye, abo mwari mwiteze batokuwe bari bande mugabo mwasanze birukanye? nashaka ahubwo bwa mbere manze mere nkunganira mugenzi waje hano muri kino kiganiro ku bibazo bikomakomeye vyari mu gihugu yabiciye ko hariho igisata umuntu atabona neza ko kiri mu byashyizwe imbere nk'uko ngo prioritaire, igisata c'ubutungane. Uravye ingene cagizwe ni kimwe mu bibazo bikomeye rwose vyishe igihugu muri kino gihe. Dufise ubutungane abantu baheze iminyororo ntibarekugwe, ni nibara, kuko umuntu yahejeje umunyororo wiwe ukaguma umupfunze bisa nuko woba waramunyuruje, kuko nta kintu na kimwe ugisigaranye gisigura ingene umuntu yahejeje umunyororo aguma apfunzwe. Dufise abantu bejejwe nabo nyene baguma bapfunzwe, imyaka igahera umuntu yarejeje aguma apfunzwe. N'ubutungane bupfunga abantu batavuga rumwe n'ubutegetsi batari bake baheze muri uwo munyororo. N'ubutungane kandi budahana abantu bakora ivyaha bikomeye cyane, ivyo kwica abantu, ivyo kunyuruza abantu bakabugwa irengero. N'ubutungane by'ukuri busa n'ubutakibaho. Nibaza ko cyambere cyo umuntu yoshima kubona Domine Banyankimbona kuwe, kuko by'ukuri muri ico gisata nta kintu na kimwe yigeze amara. Mugabo uravye ingene ubushikiranganje buciye buza bumeze muri kino gihe, igisata c'ubutungane cyo nyene cyari kinini gifise ibibazo bikomeye, baciye bongera ko ari cyo kizoca kiraba agateka kazina muntu. Ku bwanje ivyo ntivyari bihuye, kubera ko ibibazo binini by'agateka kazina muntu dufise mu Burundi
ni ibibazo usanga binazanana muri ubwo bushikiranganji nyene, ko umuntu atwara ubushikiranganji burenganya abantu ari nawe azoba atajejwe n'agateka kazina muntu. Ku bwanje numva hariho ingorane aho hantu, kuko siwe nyene azoca agaruka gusubira kwivugako. Ikindi kiboneka kuri uyu mushikiranganji yashize imbere, n'umushikiranganji umwe ava mu bwoko bw'abatwa, naco umuntu yokivuga ko ari nk'intambwe ko muri ubwo bwoko bwamye bukumirwa haboneka abahabwa amabanga akomeye cyane nk'ubushikiranganji bw'ubutungane. Ariko ico mbona gishobora kuba kibi nuko intambwe yiwe ya mbere yaciye iba iyo nyene yo gukorera kuri ico cy'ubwoko bwiwe. Igikorwa kiwe cya mbere cyabaye ico gukorera cyane ku bibazo by'abatwa. Ku bwanje nibaza ko biba bikwiye kugira n'ubushikiranganji bubijejwe bwonyene, kuko ubwo bwoko bwasigaye inyuma rwose, bwarenganijwe muri byinshi, byari bikenewe ko bugira ubushikiranganji bwavyo. Ariko ko babivanga n'ubushikiranganji bw'ubutungane, ugasanga nk'ico kibazo kigiye kuja imbere y'ibibazo by'ubutungane byari biduhanze. Ku bwanje mbona ko kino gisata kitahawe agaciro gikwiriye nk'uko byari kuba twari kuba tubyiteze. Hanyuma ikindi kintu mbona ko cyari gikomeye, Ndayishimiye yanavuze igihe amatora aheze, yarabwiye imigambi itatowe hamaze gutorwa umugambi umwe ko abantu batokwihebura, ko hageze gushinga inzego azoshinga amabanga n'abo mu yindi migambwe. Ivyo ntibiboneka. Uravye ino leta nico kimenyetso nyene cerekana umuntu aba agiye gufatanya abanyagihugu biwe mu kubaka leta, hagira leta iserukira abantu batandukanye. Ariko nk'uko vyabaye ku zindi nzego zose zimaze iminsi zihaja, ni leta ya CNDD-FDD, kuko izindi nzego zose umengo zije gutwarira uwo mugambwe gusa, si inzego z'abarundi bose mu butandukane bwabo. Muti ni nka bande umuntu ashobora gutangara ingene bavuye muri leta? Iyo leta ni leta ku bwanje yananiwe rwose, ku buryo usanga binagoye kubona uti mbega ninde yari akwiye kuhaguma. Hari abari bidogerwa buhoro, ufashe umushikiranganji w'imigenderanire nk'uko mugenzi wanje hano mu kiganiro bivuze, Shingiro, imyidogo ntiyari myinshi cyane kuri Shingiro, naho igisata ciwe naco nyene kitateye imbere. Uravye izindi ngorane atashoboye guterura umuti nk'izi njyane zo mu karere zigumaho, ntubona ko yagize uruhara kugira zihere. Ariko ntiyari muri abo ba mbere bidogerwa. Ufashe hariho nk'umushikiranganji namye mbona bamwe baguma batwandikira ngo bariko baramushima, Muyabaga Veniste muri fonction publique. Twe muri Fokode hariho twamwanditse ko ku makosa amwe yari yabaye umushikiranganji bwiwe, ariko wumvirije abakozi ibintu batwandikira, abo bakorana, abanyagihugu ba fonctionnaire batandukanye, wumva bo bamushima. Ariko nk'uko ndabivuze muri rusange, ni ukuri sinovuga ngo hariho umushikiranganji mbona mvuga nti uyu muntu igihugu kirahombye kubera avuye muri leta, ntavyo mbona, kuko ntibanabitwereka ngo tubone nyene ikintu gikomeye bariko baramarira igihugu. Nayo mu bakuweho ho ni umuntu, hari abo umuntu avuga ati by'ukuri aba bagiye hageze. Hari nk'abashikiranganji batanu mvuga ko bari bidogerwa rwose, ibisata byari vyaragoye rwose. Umuntu ahera kuri twamaze kuvuga Marie Chantal nije imbere we yadugijwe, ariko hari nk'umushikiranganji arabi vy'igitoro, uyu Ibrahim Uwizeye, n'umushikiranganji yabeshi inshuro nyinshi cyane. Yama ariko aravuga ngo igitoro kiriho, ngo kiriko kiraza, ngo baragifise i Dar es Salaam, ariko ico gitoro ntikigere kiboneka, agasangira imvugo n'umukuru w'igihugu. Mu nyuma naho byashikira umushikiranganji wa mbere ukumva vyikura ko ati ico kibazo je ntimukimbaze, ze murakibaza abo nyene bagifise. Rero uyo karaba igisata c'ubutare ivyo bagikozemwo ko cagiye kiragenda. Ibrahim Uwizeye yagiye n'ukuri ntiyaza ko atawutangara. Uwundi mushikiranganji yari yidogerwa rwose ni Martin Niteretse mu bushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu. Imvugo yamuranze, ibintu yagiye arakora, imigambi yo kuzimya abashinga ntaye mu gihugu, kuvuga ko abigeme batwaye inda ari ukubakubita kugira bavuga babateye inda, kubangamira amashyirahamwe yigenga, gusambura imigambwe nk'ivyo yakoreye CNL. N'umushikiranganji vy'ukuri igihe ciwe ngira yari yaratevye rwose gukurwa,
namaze kuvuga uw'ubutungane ntawo mugarukako. Ubundi mushikiranganji yidogerwa cyane yari uw'uburimyi n'ubworozi Prosper Dodiko, we yagezaho yaka amafaranga abanyagihugu y'ifumbire, abanyagihugu ntibigera baronka iyo fumbire barihiye, hagaca umwaka imyidogo ikaba myinshi, inyishu ntiboneke. Haravuzwe bimwe vya Anagesa, bagenda bagapanga ibigori abanyagihugu bimbuye, mu nyuma ukumva ngo amatoni n'amatoni yaraboze vyabitswe nabi. Yanakekwa rimwe na rimwe mu bijanye n'ivyo kunyuruza amatungo y'igihugu. Uwo nawe nyene bumvirije ingene yari abantu bamwumva nta gitangaje ngo abagiye. Umushikiranganji yababaje abantu, yari yatanguye neza agaheza nabi, n'uwitwa Dieudonné Dukundane, yari yaje ari umushikiranganji w'umwete mwinshi cyane, yiruka hirya no hino araba hari ibinogo mu mabarabara bikosora, ariko arangije nawe nyene atawukimwumva, atawuzi yahereye, ahubwo avuga mu vyo gutera banyaga amaparcelle abantu n'amatongo, amakontra yakogwa mu buryo butumvikana, hariya baja gusinya amakontra mw'ijoro mubiri we, n'ibi bijanye n'ivy'inyubako. Uyu nuvuga ko yatanguye arakarorero, ariko ahejeje nabi cyane uravye ingene impera ziwe zigenze. Muri rusange umajije uti leta ndayibona gute, uretse ivyo uwo turi kumwe mu biganiro yamaze kuvuga, bona nk'ivyo vy'ubucuti, nuko habonekamwo ko Evariste Ndayishimiye arondeye leta yiwe koko, kurusha uko vyari bimeze ku zindi leta. Iyi ni leta yiwe, aho we nyene yitoreye abantu biwe, aho we nyene agiye kugira inguvu zose kuri leta, kurusha izindi zashobora kubamwo ababoneka nk'abakeba b'indani mu mugambwe, abari kumwe n'impande bakebanye n'umukuru w'igihugu, canke ashobora, namaze kuvuga kugira umushikiranganji wa mbere hashobora kubaho kunyinyurana. Ni leta yiwe, nico mbona je muri uwo mbaza mw'ijambo rimwe novuga nti yakoze akazu kiwe, yakoze leta yiwe azokoresha uko avyumva uko bigomvye. Ari nayo mpamvu mu mpera iyi leta inaniwe ta n'ico azoba afise asigura, kuko n'abantu biwe yitoreye koko. Egome Pacifique, murakoze. Mugenzi wacu Jerome Kazabuke yatubwiye ko yashoboye kuronka Atanazi Karayenga ku murongo. Niyo abari ko batwumva, Atanazi Karayenga turabaramukije kandi turabaye ikaze mu kiganiro. ndabaramukije mubabarire icyuma n'umwana w'ubugisha goranye gitonya mugabo kubera bitaza gukunda. Sinzi ko ndaramukije cyane arakumva. abagenzi bariko barakiga misango yabo. kumbure ko ngira haracari ikibazo kuko Atanazi Karayenga turamubona ku murongo kandi aratubwira ko ariko aratwumva, ariko araza ku murongo akavaho. Nimba ariko aratwumva, Atanazi Karayenga mugerageze mukore kuri ako kamikoro kari mubona imbere yanyu, hanyuma musabe ijambo kugira dushoboye kubaduza, gutyo tubahe ijambo, kuko murinjira mugasubira inyuma ntituzi impamvu biriko biragenda uko. Ariko arisingira mukurinda ko tubitunganye, nimba hari akabazo mufise kandi mwoba murabaza ndenza ko, hanyuma tukarako tubitubigisha. Ego tuzibere ngira tube turabaza Professor Ndenza ko hari ikibazo Pacifique Ntazwe yigeze kugaruka ko kijanye n'amafaranga leta isanzwe ikoresha. Mu byadushikirije byabonetse ko ayo mafaranga yaduze cyane mu buryo butangaje, kandi tubona ko abagize leta bobo bagabanutse cyane. Ibisata byo mu biro by'umukuru w'igihugu akaba ari navyo biboneka ko byahawe amafaranga menshi cyane kurusha ubushikiranganji busanzwe buyakoresha mu migambi y'igihugu. Mbega mwebwe ivyo mubona ari bisanzwe canke harimwo agahatsi? Urakoze. Ibyo si bisanzwe kuko bariko baravuga ivy'ibiciro na inflation yaduze n'ingene bidoge byo mu ministre aheruka. Igihe cyose leta veut vivre mieux que ses citoyens, kuko nico bivuga mu gifaransa coroshe, aussi longtemps que l'État veut vivre mieux que les citoyens, bakaugmenter les dépenses publiques, nta kintu na kimwe kisoshoboka yuko abantu bavuga ngo bazobateza imbere amaprograme vision tout ça. Iyi tendance yuko l'État cherche toujours à augmenter ses dépenses publiques pour vivre mieux que l'État, igikurikira nico bita la taxation sans législation. Ubu nivyo biriho,
c'est-à-dire yuko l'inflation devient une taxe sur les citoyens. Umva ivy'amataxe na Pacifique yabivuze n'ivyo turi kumwe. Ikiri terrible nuko il y a une taxe sans législation. Normalement, les taxes ni du domaine du législatif. Mugabo, ce qu'on appelle la taxe sans législation, ni bivuko l'État se finance sur l'inflation, il est comme citoyen. Donc, en augmentant ses dépenses. Ico ni kibazo sinzi na ministre des finances ndaje kubera koko nico tuzomurindirira ko abavuga abidoga tout ça. Donc, le fait de kuduza amahera cyane biraboneka yuko aussi longtemps ko leta iguma iduza ivyo bateye ikibazo. Hanyuma peut-être ikibazo utambagije Pacifique yavuze nayo nibagiye kandi ari très important no mu bindi byose ibi by'ubutungane bashira hamwe na droit de l'homme bashira hamwe na genre noyer les questions de genre d'égalité, disons prenons les questions d'égalité en général ni très important ou un indicateur sur les indices de génie, les indices d'inégalité. Je vais poster quelques graphiques tout à l'heure. Ni ikibazo gikomeye. Turiko twivolve une société inégalitaire terrible. Les questions d'égalité ni ikibazo cyari gikeneye une structure canke un cadre kukigira. Guca ufata la justice ugashira hamwe urumva iyo Pacifique yavuze vraiment nuko naye navyumvira ariko ni très important. Yuko abantu batera ingorane ucubwira ko baza kuziresolve kuko abantu baje muri droit de l'homme kugira barabe ko bogira pression sur la justice ngo barabe ko batezurira. None wumva umuntu ateye ikibazo acabajije parti akaba ari wagiteye ukaja kumubaza ngo wateye ikibazo kandi ababizi nico question négative. Ico rero coco c'est un peu lié à l'économie aussi kuko iyo la justice itariho les gens n'investissent pas les droits de propriété bavuze wa ministre wa travaux publics yarafise yagomba arondera ama parcelles partout avuga il voulait exproprier les gens tout ça je ne sais même pas ce qu'il faisait bakarondera ama parcelles so quartier hehe Kizingwe ngo ama parcelles ngo bakubaka ama appartements alors qu'on voyait que c'était une sorte de grab comme on dit en anglais chercher à accaparer certaines terres urbaines et les distribuer entre un petit groupe. Mugabo bakabishira ngo bagomba kubakira ama appartements alors que visiblement on n'avait pas d'argent aujourd'hui. Bon, la question du logement naco nyene ni ikibazo gikomeye tutabona aho cagiye kuko le logement est bien le logement en général amaleta ya kera yaragerageje barazana SIP barazana ONEL barazana amastructure barazana ECOSAT barazana projet DUB dans le temps bakera murabizi hariho des initiatives naho zitashoboye ku résoudre la question qui existe un peu partout. On voit qu'on a construit des quartiers uhereye kwijabi ugahera ku Musaga za n'ahandi hose ugahera baragerageje mugabo aujourd'hui la question du logement, je ne le vois pas dans ce gouvernement. La question de l'emploi, la question du logement, ni aux questions à justice, bien sûr, la question macroéconomique. Aba ministre bagumyeho 2 sur 3 n'abagore, je pense que c'est une bonne chose, kuko abagore bakora neza, la santé, le commerce. Je reviens sur le commerce. Nk'uyu mu ministre du travail. Niba mujija hariho ni bombe, les gens ont posé une bombe sur la question des pensions, wazoha pension ngo 100% de dernier salaire. Uburyo mu ministre du travail natagishobora bazovuga ngo ntavyashoboye iyo nico bita un devoir impossible dès le départ uya kwa shantaye na inflation kuvuga ngo bazoha 100% ngo le dernier salaire ngo ba pensionné nta gihugu na kimwe biriho ntibishoboka de façon intertemporaire. Ico kibazo umuntu azokimwevalua ko dès le départ azabamurenganije kuko c'est un problème qui n'a pas posé qui ne peut pas résoudre. Je dirais que c'est impossible dès le départ. nta nabiya shantira yagize vy'ama intervalle bishoboka peut-être on peut kura nyene babihindura bakaza nka 50% naho nyene aujourd'hui uravye les investissements za INSS et tout ça nta capacité financière yo gutanga même je sais pas un petit pourcentage ni un peu ça ni vyo bibazo na bon umuntu avuze ara yibagira je suis moins structuré que Pacifique bon va dire un peu murakoze cyane kumbure Atanazi Karayenga ndabona twamuronse ku murongo. Atanazi nsinzi kuba umutwumva mwugura akamikro. Atanazi Karayenga muratwumva ubu kumbure mwosubira mugakora kuri iyo mikro irugaye mukayugurura turababona ko muri ku murongo.
Atanazi Karayenga nimba muri ko muranyumva kora kuri ako kamikro ako karongo karimwo kavemwo mushobore kuvuga nimba munyumva. Kumbure ko ngira haracariho ikibazo tutaramenya ico coba kiriko kirava ko mu kurindira, ariko ngira Pacifique nazwe mu kanya murumvise hari ibibazo vyugarije igihugu kandi ni vyinshi, ariko Atanazi Karayenga nimba munyumva aho muza kuba mushobora kuvuga hose mikro yanyu yuguruye murashobora kutubwira ko muriko muratwumva. Kumbure ko mu kurindira ngira aragaruka. Pacifique mu kanya umuhinga mu vy'ubutunzi yari karerekana ko hari ibibazo uno munsi igihugu kiri mu bibazo vyinshi. Mbega aba bashizweho kiretse uko mwavuze uko bagiyeho n'ibibazo abarundi babahanze kwa maso ku bwanyu, muravye aho igihugu kigeze icyari cihutirwa uko boba baratowe kose n'ikihe bategerezwa gukora mu maguru masha? Abantu bagenywe iwacu hariho ugira ukwimenyera gutera gukomera. Ubundi mushikiranganje wa mbere akigiyeho aragerageza ko mu mwanya wa mbere nyene hari ingingo aca afata zihuta zorohereza abantu bakanezerwa bakumva kumengo hari ikintu gihindutse, aravuga abantu bakamwumva. Ariko umushikiranganje wa mbere aje ari mu gacerere, mu mwanya hari ibibazo bikomeye cyane. Hari n'ibintu biriko biraba umuntu yavugira ati mbega ni nabaje kurwanya iyo leta bari mu butegetsi nyene baje kumutega umutego. Ibaze waraye urahiye, waraye ushinze leta, ubwo nyene mu gihugu cyose amatara akacacika ku rugero bavuga ko no mu buruhukiro bw'ibitaro muri za morgue ata muyaga nkuba uriho, nta gitoro amamashini y'ibitaro afise, bagahamagara abantu nyaruka nyabuna mukure abanyu bari mu buruhukiro barashobora kononekara murabe iyo mubajana, nta na kimwe gishoboka, nta gisigaye, igihugu kikaja mu kizime. Kumva mu urgence y'ibitaro banagira bati ububebe bwari mu makuveze, ukumva ahantu hose imyidogo, amazi akacacika, imiduga bikaca byunyuka ahantu hose, ukumva bariko barabura ingene biyunguruza. Umuntu ashobora kwibaza ni ibintu bipfuye bahuriranye gutyo gusa, hari abo mu butegetsi kumwe baguma banyinyurana baba babiteguye kugira ngo iyo leta itangure atakigenda, hanyuma ukaca ubona wa mushikiranganje wa mbere nawe nta namwe tumwumva, ntaco ariko arabwira abarundi ati ehe ingorane ihagaze aha, ikibazo nacumvise ndiko ndiruka kugerageza gutora umuti byihuse, nta na kimwe avuga, nta na conseil de ministre yihuta icikora n'ingoga kuri ivyo bintu. Engana umushikiranganje wa mbere aje yifitiye itiro, aje gusinzira, aje kuryoherwa, nta tumubona nk'umuntu yerekana ko aje ahangana n'ibibazo. Uravye nk'igihe ndira ko buciya b'umushikiranganje wa mbere agasubirira arenga Guillaume Bunyoni, hari ingingo zihuta yashitse afata zafashwe muri uwo mwanya kije, ku buryo abantu mu mwanya wa mbere naho bafise uko bari bazinda kugarika bagira bati nkeka rigiye guhinduka. Terega bwa bundi Bunyoni yari yarici ibintu byose, abantu baribuka ingene ubwo nyene haciye hafatwa nk'ingingo y'ukugurura imbibe z'u Burundi n'u Rwanda. Ubwo nyene atani itangazo ribaye abantu bagiye babona imbibe zuguruye, hanyuma Barundi barasubira kuja mu Buganda kurangura baciye mu Rwanda atangorane. Abanyarwanda barinjira mu Burundi, abantu baranezerwa ingene amahoteli asubiye kuronka ingenzi, amafaranga mvamakungu ariko araza aciye kuri abo banyarwanda bariko barinjira, abarundi ku mipaka barasubira gushora atankomanzi. Rero ubu nta na kimwe turiko turabona. Hanyuma muribuka mushikira Gervain Ndirakobuca kije, hari ibibazo bijanye n'ifumbire, abantu bataronka ifumbire, ico gihe yacitangwa iraboneka, hariho ibibazo vy'igitoro nk'uko biriho n'ubu, ariko ico gihe mu mezi ya mbere igitoro cyaciye gisubira kiraboneka, biza kuyangara mu nyuma. Ubu rero dufise buce nimba azanye uburengeti, nimba ameze gute, nta na kimwe turiko turumva uwo mushikiranganje avuga wa mbere. Wagenda ko bashikiranganje bo nyene bamwe bamwe ingingo bahereye ko
nk'umushikiranganji w'uburimyi n'ubworozi kumva ingingo ya mbere azanye agihejeje guhana na mugenzi we asubiriye aca avuga ati guhera ku wa mbere abakozi mwese bo muri ubu bushikiranganji muzoba muri Gitega ntawe uzosubira gukorera i Bujumbura mu bihe by'ingorane igihugu kirimwo ubu ingene abantu biyunguruza ubukene buri mu bakozi gufata gihutihuti iyo ngingo ntubanje no kubagisha inama ntuvuze uti mbega mwagize ikihe kibazo kugira ibyo bintu biyo bitagiye mu ngiro kuva kera vyagenze gute ngo umushikiranganji Deogide Rurema batabikoze vyagenze gute ngo Dr Santos Niragira ntabikore vyagenze gute ngo Prosper Dodiko ntabikore undi akavuga ati jewe ndaje hariho ugushaka k'umukuru w'igihugu nuko ngenderamwo ndabitegetse simbanza no kubumviriza umva iyo leta ije gute ntaho tubumva nta muti tubona nta cyizere twumva aba bantu baje bazanye muri rusange wumvirije n'abantu hari ukuntu iyo leta yahindutse hari igisharara wahora wumva mu bantu hari akantu wahora wumva mu bantu wumva umenga hari ikintu kibaye ubu nta na kimwe abantu bumva bose bavuga ngo nta gihindutse nta na kimwe twiteze ahubwo aba bizoba inyuma y'ibyo twari dufise bigiye kuyangara niko ntawe ushobora kumenya hakiri kare leta ikigiyeho ngo bizogenda gutya mugabo ako kantu ka mbere kaba mu minsi ya mbere umuntu akaboneka ko hari icyizere na gitoya atanze barakabuze icyo nokwita nka etat de grâce bagitangura uyu mushikiranganji wa mbere na leta yiwe ntavyo bafise batanguye abantu bose bavuga bati ntaco tubitezeko iyo ni ingorane ikomeye kuri iyo leta Egome Professor Nezako mu kanya gatoye tujya twibutsa bariko badukurikirana ko mu minota 5 gusa tuza kubaha ijambo babe barikazanura ariko imbere ko tuha ijambo ariko badukurikirana nagira mbaza akabazo Professor Nezako Pacifique yagize ati leta nshasha nivyo iriho ariko nta cizere nta kigiye guhinduka mbega namwe nuko mubibona canke murabona hareka hako hinyanyugwa hakagira igishobora kugenda icyo hinyanyurwa ni uko boreka kuba incapacité kuko ikibazo twabuze abashikiranganji twibaye kubuza ujya yahahora uravye rurangaje yatangiye kubwira abantu ati reka kwita abantu ibipinga akabwira abantu ko borokrita mu maprojet ya Banque Mondiale les gens compétents urabona ko atanguye kuzana langage vraiment de coordination comme on dit mugabo il a été incapacité gushikaho amera nk'uwa démissionné sur place kuko umuntu ashobora guha akazi mugabo agashiraho imitego terwa udashobora gukora iyi leta nayo abantu bari muri urabona benshi baracari bato barakeneye akazi ikintu gishoboka nuko baboreka kuba incapacité ce dont je doute kuko le cercle du pouvoir ishobora kuguma iri hejuru yari informel uko vyahora hanyuma ministre bakaba des assistants virtuels bexecute ibintu bababwiye mugabo badashobora gupropose ibintu ngo bipase le petit cercle de décision informelle qui gère le pays au moins depuis 2015 arivyo vyateye n'ibibazo vya taux de change n'ibindi tout ça ico j'avoue je ndavyumva kuko je vois le problème mais je n'ai même pas de solution kuko abo bozana bose tendance yo gucentraliza le pouvoir bakayiha un groupe informel yaba inaformel kuko la direction d'un pays de façon informelle ni terrible kuko tu ne sais même pas à qui s'adresser bagahindura ibintu vyo kurokrita abantu babo parlement ma ministère gouvernement n'ibiki kuko à la fin ubu créer abantu atasanction ishoboka uzanye inshuti n'abagenzi urumva uvuga uti usanctionne n'uyu ni musanction bashobora twe turarindira ko uyu muntu wanje ni mu sanction niyo problème de depuis 2015 baravuga bakidogera abantu ko bagize ibiki ngo nta numwe tubona n'abagiye baragaruka kuko bagira bati nanaka ntimwamukoye garukana n'uyu wanje kuko nico kimwe ico ni kibazo gikomeye yuko l'évaluation de l'efficacité des actions itabaho
kubera ko atawushobora gusankisiona umwana wiwe mwene wabo mwene w'umwana we etc. Nico gituma n'abagiye ubona bagaruka ati none bajya bako mutabakuye baca bagira bati reka rero basi tubareke tuzane nabuvuga basi. En fait nico niyo inquiétude mfise, inquiétude ya nyuma la question de l'inclusion. Amaguverinoma yose yagiye murazi nyine vyagenze. Ubu twasubiye dans un système militaire autocratique, président de l'Assemblée, président du Sénat, président de la République, ministre de l'Intérieur, ministre. Izi les régimes za conseil supérieur pour le salut national zari zimeze uko. Hanyuma abantu bakabaha akazi baravye abantu ba propose par iyo conseil. Hanyuma l'exclusion yarabaye déjà n'ont pas accepté l'exclusion. N'ubu de façon intertemporaire abantu baba ibi tuvuga il faut pas ko babipersonaliza canke bavuge ngo tuzana amacakubiri niki. C'est une question abantu batinya bakavuga ngo no nguru umanya amacakubiri n'amacakubiri ariko abantu barazanye des pouvoirs zabo bava hamwe urabona ntaho zadushikanye abandi baravuye hasi baravyanga bati ntibibandanya mwazi nyine vyagenze n'aba bubu le conseil général baha nuko twari igihugu pour tout le monde ibintu vya le clan la région les amitiés n'ibiki bakabireka twe ntizoba tukiriho mugabo abana babo bazobaho uko kujya vyabagendeye n'abandi bacu bose etc. Donc les mêmes causes zizana les mêmes effets. Ico nico jewe kigira ndakunda no kubivuga abo duhura nkababwira nti ibintu muri ko muragi batuzinanye ko kameme bariho George Ndwakera. Hawe ibintu muri ko mugasi mbona ko nuki avons vécu le passé à l'époque twabona ko umenga ibintu bisanzwe na twebwe bamwe bon apana je sinari mo ko j'étais aussi exclu uko ntaba mu ntara bavamwe bategetse mugabo twari exclu bagacha baba ko tutari exclu ubuho benshi ni exclu iki kintu rero bagikorere ko tureke n'ibyo byo kwitega ibintu uzanye un pouvoir qui exclut une partie de la population oui witega kwiki c'est un peu difficile ibindi ni spéculation turaja kuvuga ibintu vya macroéconomie vya taux de change n'ama réforme mais no guposta les priorités muraja kuzibona bashobora gukorera ko pour voir si on peut redresser l'économie mugabo ibi la base c'est la paix c'est l'espérance c'est l'espoir c'est la projection dans le long terme l'avenir commun etc. Ivyo utavyibona mwe cyo gituma ababishoboye bahunga abandi bakajaye abandi bakabona etc. Voilà un peu ce que je voulais dire. Ego murakoze Professeur Ndeza ko ngo twaduheje kubivuga turinjiye mu gice ca kabiri ca kino kiganiro no kuvuga ngo abari ku murongo bifuza kugira icyo babajije abatumire bacu canke bafite icyo baterera ku bijanye n'iyi shashe herutse kujaho barashobora gusaba ijambo tukabaduza kugira ngo bashobore kubaza ikibazo canke bagira intererano yabo ariko imbere ko duha ijambo amaze kuduga ko gufata ijambo aza kuba afite iminota hagati y'itatu n'itanu kugira ngo dushobore guha amahirwe abatari bake bashikirize ivyiyumviro vyabo uza kuba afite ikibazo acerekeze ku mutumire ashaka kukibaza kugira ngo vyorohere abatumire nabo bafate ibibazo vyabo bashobore no kuvyishura mu mwanya ukwiye ico twosaba baza gufata amajambo kandi nuko twogerageza gukoresha imvugo yubaka ntiduterane amajambo canke ngo dukoreshe imvugo yo kugira ni kuvuga nabi reka rero Jibe niba bunkundiye ngira ngo twotangura kwakira abamaze gusaba amajambo Ego ariko twongereye tusabe n'imbabazi kandi tumenyeshe bariko baradukurikira yuko hari umutumire n'ubu bitarakunda yuko dushobora kumvikana nawe ni Professeur Atanazi Karayenga mugabo ngira turabandanya tugerageza kumbure ariko mu kurindira ngira twoba turakiye batatu ba mbere. Egome uwatanguye gusaba ijambo ni Ndondeza Mangetengete niyo bariko batwumva yo kugura akamiko kiwe akabaza akabazo kiwe aca kigwa na Bob hikazanure Ndondeza ahejeje kubaza ikibazo ciwe Ndondeza ari mwamutwumva mwo kugura akamiko kanyu mukabaza ikibazo canyu ndabona ngira ngo aciye amanuka ngira aza kugaruka Bob nimwa muriko muratwumva mwo kugura mikro mukabaza ikibazo canyu Bob turiko turumva amatwi ari inyuma yanyu ngira ngo mwoja ahantu hatari urwamo rwinshi
muranyumva ubu? ego Yego turabumva. Ya murakoze cyane, mwiriwe mwaramutse bivanye n'aho muherereye. je nahejeje Ndashimiye cyane abateguye kino kiganiro. Muranyumva? Ego Turabumva. turabumva. Ndashimiye cyane abateguye kino kiganiro notre gouvernement. Jewe icyo mfise kuvuga kuri iyi sujet nuko ahubwo tuvuye mu bibazo, ahubwo twinjiye mu bibazo bikomeye cyane. Twinjiye dans le pire, kuko nimba n'umunsi dufise ministre des affaires étrangères canke ajejwe imibano mu karere n'ibiki w'umu extremiste yabigaragaje no ku mbuga ngurukanabumenyi ziwe, mes chers amis, ni ikintu gikomeye cyane umuntu adashobora kwirengagiza. Kiza ahubwo congereza ku bindi twari dufise twibaza ngo ni ukutugirira nabi bisanzwe, ngira ngo ni politike, ariko ubunye ho haje n'abandi